haracariho vyinshi vyo gukora kugira iyubahirizwa ry'uburinganire bw'ibitsina ribeho mu bimenyesha makuru bikorera mu Burundi. Mu ruganda rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru b'abakenyezi AFJO kuri wa 2023 Munyonyo umwaka wa 2021, bamwe mu barongoye ibimenyesha makuru bashikirije ibimaze gukorwa hamwe n'ingorane ziri mu bimenyesha makuru barongoye. Jonas Ndikumuremyi arongoye radio y'igihugu avuga ko mu radio y'igihugu mu vyateye imbere ari uko abakenyezi baserukiwe bikwiye, ariko ngo haracari hagahaze kukugene bakora akazi kabo ka misi yose. Basha gusanga muri une vingtaine de femmes office babiri bonyene basivye umengo nawe ijuru rigukorokeyeko utaronka ubundi muntu muvugana. Haragera n'igihe ugeze au niveau de l'affectation des journalistes avuga uti naka wewe uja kuturonderera ibi nibi umbengo bavuze ngo dukongo ibibazo tubaza nibi wavuze ngo ivyo ivyaba nibaza ko presque tous les jours. Kubwa Leandre Sikuyavuga arongoye ikinyamakuru Iwacu avuga ko abakenyezi b'abamenyesha makuru hariho amakuru batinya gukora, aho agatanga karorero nko ku makuru y'ivyerekeye politike n'ubutunzi. Abakenyezi kandi ngo ntibakora amakuru ashira habona ibikorwa by'abakenyezi bagenzi babo. Ngo hari kandi n'abakenyezi batari bake bakora umwuga wo kumenyesha amakuru batabikunda. Tiane Ndonse arongoye AFJO atumirira abo barongoye ibimenyesha amakuru, abamenyesha amakuru, abarongoye amashirahamwe haranira agateka k'abakenyezi gukorera hamwe kugira ngo bakurikize ibiri mu rwandiko rwiswe Charte des médias sensibles au genre et au gène mu rurimi rw'igifaransa, kugira ivyo kunganisha ibitsina mu bimenyesha amakuru bigume bitera imbere. Inyishu ego nivyo twebwe nka AFJO, ariko inyishu novuga ko iva kuba korera muri ico gisata bose namwebwe abamenyesha amakuru. Nka twebwe AFJO harimo kwigisha, hariho kubigisha ibijanye no gukora umwuga neza, kuko mwumvise ko harimo ko naho abakenyezi baba baserukiwe bari mu bimenyesha amakuru yuko hari abagihe badakora umwuga neza. Ikindi naco harimo ko twifuza kwigisha cyane n'abaserukira ibimenyesha makuru kugira ngo bitwararike ibigoye abakenyezi b'abamenyesha makuru bituma badakora umugabo wabo neza, kugira ngo bifate nk'ama kandi bagerageze kubitorera inyishu kugira ngo umukenyezi ntasigare inyuma muri iki gikorwa cyo kumenyesha makuru no kugira intererano yiwe mu kuharanira iterambere ridakumira. Ugo ruganda rwari rugamije kurabira hamwe aho ivyo kubahiriza kunganisha ibitsina mu bimenyesha makuru bigeze n'icokogwa, byari vyahuje abarongoye ibimenyesha makuru bitandukanye, aho mwishira hamwe AFJO n'abari mu mashira hamwe atandukanye aharanira agateka k'umukenyezi.